nashinze yuko nzosubira kuja ku kibuga c'indege kwakira umurindi mvyavuye hanze urumva mpawe amafaranga 100 kabisa Samire ntayabonye mani nzokwikorera ibiganiro mani hari abapeti benshi nga bafite impano nzofuma telefone mani hari abapeti benshi je nzimaze kugambanira kenshi bambwiye mikiganiro koresha umwanya ndumukomeje ndumuririmbi sindirimbi mwingira kuno kumva ariko DJ Paulin nta gato n'ugwa akora business kandi bijya bikoze yaje gukora business nga kubera atari uko akunda Burundi ari uko gusa yishakira abona ariho vyoroshe vuga ati ngaha amataxe sikirenga ibikiri tanisonga ko cyane ariko mu bindi bihugu mani business nkijya yo abacumukura abenshi baravuga ngo DJ Paulin ni mumureke DJ Paulin yibereye muri business kuri wewe nkakoresha umwanya DJ Paulin uwo muhanuriki niki kintu wamubwira mu gihe abarika akorera iyo business mu Burundi bo mu bisanzwe kwanze cyambere nkora DJ Paulin je nawe ntitungana man itungatse kandi bizomugora kabisa bizomugora azobazana ariko azotegwa ivyatsi kandi Imana ivyo abantu badahezagiye Imana nico kubihezagira kabisa nje gutuma concert mugwa mutera ivyatsi ati ntawe ugenda ntagire ugenda bakagenda ariko no munsi ntibagiye baragiye ejo ntibazogenda hirya ejo kandi ntibazogenda erega muri concert mugasha mwerekana nambara abantu 10 aba concert ngene yaho kandi rya concert haragiyemwe abantu ariko je abantu bavuye hevrem uraza ama commentaire y'abantu sinzogira iki ariko nagiye mbona bajya abantu bavuye he ega abantu bagenda kwera gushigikira babarimvyi bacu nabo bo bakabafyonderamo nabone erega mani segenyiteye yitana vyose kabisa segenya ntiraba oya mani isegenyiteye ntiraba ngo fyete ngo fyoto ariko arekara gutuka abandi bantu rero bakajajinga umuntu bakaja hiyo bakagira umuntu amajaruzi bakagira iki nibiki man cyo ujya sinde umuntu muto cyane bashatse bonyitondera bakampa umwanya je sinde muto vraiment sinde muto wewe araba presenter nga mu Burundi zibabana n'abagore bro abafana nibo batumye kibaho man abafana nibo ama message banyandikira n'ama commentaire bagira nivi vyampaye ntigati abantu burya no bandanya vyogenda neza ino bandanya bo jembona baraha kweri baraha urumva nibo abafana nibo noshimira tu ego dusa n'abarangiza ikiganiro turi mu mpera z'umwaka koresha umwanya mu ntango z'umwaka tumwitege mu yindi shusho mbona no mwuga nyene canke tumwitege gute mbona no mwuga kuri kano kazi asanzwe akora ndakwibira ibanga dushaka ndakwibira ibanga yirindi mo ndariguhe dusa n'abarangiza ikiganiro akira bitano bibike neza ni 5000 ni 5000 ibihumbi 5 kabisa kandi aho no kwisoba mvugo nkasanga rero bitanu wayampaye kimyaki sezera abantu ega abantu bo mu Rumonge ni atari mani jewe si mu bisanzwe mani je si nibanda ku ma presentation ama sortie ikiganiro ngo oya man vabi ikiganiro umuntu kwanza hari mani urazi Yes my people mumeze gute muraho murakomeye ni Ardo Promoter aka Obama Show Mr Connaisseur alias Noir Africain enfant noir ambassadeur muhuza ndabidadanure Mr Kampinzani Ben Camera Siri Master Helper yes nizeye kuri kurabona ukuntu bimenze maze kuri subscribe ngaho ntibage gukandagwa kengeri kugira ngo notification zizokwameze gushikira igihe cyose yes turacane muri buja to bujumbura buja to buja forever nizeye kuri kurabona uwo turi kumwe muruno mwanya nawe so wundi yes numwanditsi w'amateka turamuzi henshi atandukanye akubitwa agira ibiki yes rero nipfuje ko dushobora kuganira kuno mwanya twavuye mu Rumonge ni Misa Chawa Vuguta bimeze gute my brother safi bro fresh kabisa nivuguta vyome vyumenyene nkuko vyama bisanzwe yego yes ni Mr Koreshumwanya ariko ndifuza ko tubwira kwanza Mr Koreshumwanya imbere ya byose maze turamukiza abantu bari kwadukurikirana ngaha ndabakunda
ndabaramukije cyane muri fresh muri bon kabisa. Mr Koreshumwanya twakumenye muri vyinshi ariko ndifuza ko maze ukatubwira hajya Mr Koreshumwanya ataraba Mr Koreshumwanya yarinde yitwa gute? Bo bisanzwe amazina yanje kuri nitwa Uwitekagire kabisa. Je nakuze nkunda football. Nakuze nkunda football ariko ava yuko nkunda football ikintu ntikina abana bato nga mu Burundi urabizi kina abantu bisumbuye gato ariko nkiri rero hasi rero nakunda guhiga inyoni no guhiga no kuyiba ibintu ze bya bibora amapera imyembe ibintu yes uvuze ko wakunda guhiga inyoni kwiba amapera n'ibindi abenshi baca bibaza ngo Mr Gire ntiyo bavukiye mu gisagara kubera ko ivyo tubimenyereye hariya muri interieur. Bisanzwe mani je sinavukiye mu Gihosha sinavukiye mu Kibenga sinavukiye muri Rohero oya navukiye mu Kamenge nayo mu bisanzwe ugiye kuraba ntabwo ari centre ville kabisa kimya nyene ni hatari kuko umaze kubona quartier iri muri capitale igifise zanzu z'ibinombori zanzu Bantu cubona yuko iterambere ritarabikirenga gusa uko biri kose igihugu cacu ni ciza gisoma barabara meza mane kire mu gihugu bifite mbere bifite amabarabara meza ariko re hararutana urumva hararutana kabisa hararutana kuko mu Kamenge kera hari mu ishamba Kamenge kera nka quartier je n'abamwe nakuriyemo hari mu ishamba kabisa abantu bo mu Buyenzi bo mu Bwiza baje mu Kamenge wamengo baje ruguru urumva hari mu ishamba gusa iterambere rigenda ryaguka nyene ntuzenye nk'ubu urabona iyo zatenga abantu batangwe kubaka yamaza komakome kera hari ahantu ho kugwanira cari kibuga c'ingwano urumva rero ukungene imipaka igenda iraguka ukungene abantu bagenda baragura imitwe bashika ku iterambere niko natwe tugenda twisununura ariko rero je nava mu Kamenge mu Mirango nza kwiba amapera no kwigizo nyoni ngaha mu Gatunguru aha mba mu Gatunguru niho naza kwiba je ni hohore ryari shamba apara mu Kamenge warashobora gusanga inzu zibiri zegeranye cyangwa zitatu ariko mu Gatunguru hoho inzu imwe uyibonye ngaha iyindi waragenda nk'ikilometero utarayibona ryari shamba tu kabisa urumva niho twaza rero gukorera ivyo ariko urabona yuko bo hari amazu menshi bro yes ivyo byo kwiba amapera gukina football n'ibindi byahavuye bica bihera muri Koreshumwanya gute acatangura ubundi buzima gute? Bo bihe ibindi bro ibindi bintu bigahinduka je vyarahindutse bivanye n'imyaka ingene yagiye iragenda ikagaruka ndibuka neza yuko umupira nawe uhevye mbabaye ututwara ndamubwiye ko mbabaye kandi mu maso yiwe ashambwira ngo ugenda usiga amamesa hari mu mechi cyangwa hari muri entraînement ya nyuma ishirigi urukino twari gukina dimanche yari 3e division yari entraînement ya vendredi samedi turuhuka dimanche ari match mani nakubise tackle nyene mutipe muri entraînement nyirazi ko entraînement abari nka match nyene shaka gukina nuku urumva rero we nibitugana we mutoto urumva rero mbabaye ndamubwira ati nababaye hakwitako acambwira ngo genda usiga ko amamesa canumva na petira heze vraiment yo kumanda nkina umupira ca ndavyihoza niho natanguye kwegera ibintu vy'umupira niho natanguye kwegera football. Yes urabihevye byavuye bikuzamwe gutegura ngo ushobore gutangura ubona kwita umwuga witangaza makuru nubwo benshi bya gukora mu TV online bavyanka ngo bamwe bakavuga ngo sabamenyesha makuru byavuye biza gute rero abenshi bavuga ngo wahereye muri team Satura. Yes byagenze gute my brother? Je mheje mvuye mu vy'umupira na cenja nyine muri team Satura ndiga hari nko mu irerero hari nko mu ishure kabisa nko mu ishure urumva rero narahabaye igihe niho namenye n'ibintu vy'umuziki niho namenye abasani urumva niho namenye n'abasani ibintu biragenda neza rero mana abantu bavuga ngo umenyesha makuru kuntu mana noneho nuri kurabaza ibibazo kabisa none
ni abantu bashaka gucafuza umuntu gusuzugura umuntu no kumugaya ngo sinaka ko babona umengo ari ica bajyanye oruke ntaca bajyanye man ntaca bajyanye n'amasharuzi gusaba abantu babashaka nyine kwigira ibiro biteze kwigira ibintu byinshi nahandi natwebwe mu bisanzwe turaba youtuber ariko turabamenyesha makuru mu bisanzwe ko tumenyesha makuru none nk'ubu ntuje kundondera ko makuru nturi ko yashikiriza abatayiziye urumva ivyo ikintu cyose man kigira imice igitandukanye ni nkuko football harimo abigeme bakina football ni nkuko muri je harimo tennis basketball handball man ni categories gisa ariko zihuriye muri kintu kimwe muri sport urumva ni journalisme rero imice yose irimo ntibazoze baradusuzugura ngo ubu kunibiki nibikingu kunuku man turamenyesha makuru gusa nubwo tudafise icemeza neza ko turamenyesha makuru urumva dufise dukorera kuri YouTube kuko twingene dukora ni nka kujufata ugashira ifoto kuri Facebook canke video kuri Facebook ikwinjiriza akanota baramahoro menshi yego kuba tabizi ivyo byose koresha umwanya ari wegire byuba yabifatanya n'ishure je ishure sinagize amahego kuri heza bro oya sinahejeje ishure uba bakora muri team satura wongera wiga oya maniga muri team za ni kwari gukora ni karakazi oya none ga ni groupe kabisa urumva none muri groupe ya WhatsApp none ama groupe office amagroupe ndayafise ariko hari abantu dutahura neza team satura turumva ngo bakoranye team satura turumva ngo habaye ibi nibi ni rencontre izo nazo zirabaho nta kibazo nta naho mwari mufite mukoranira canke nubu ntaho bafite bakoranira uretse izo rencontre wende kure mwana jaranshisha kweri umuntu yani iyo umuntu ariko arikorera igani bamaze kuzamo nta kibazo umwana ni mwiza oya barikara derangera bo mu bisanzwe je ivya timu ubu ntavyo nzi vraiment ntavyo nzi ndamaze igihe kirekire cyane ntarimo kugeza kuvaho ntanguriye nkuze ndatangura gukora ibintu vya TV online nacemva muri timu kubera nta kamaro kandi kari gahari kuri muri timu buri umufana kabisa ibi navyo vyacu ntushobora kubura umufana man nta namaranga mutima je wandimwo yo kugira ngo umuntu ngo uyu muririmbe ngo ndamufana kabisa oya man je mfana muziki muri rusange muri bose muri rusange hari umuntu arashobora kwiyumvira ati kuba afana umuziki wose muri rusange hoba haraho byavuye kubgawe kugira ngo umva bakwita ngo uri muri team satura baca babona uruhande uherereyemo ivyo byaje kubera ko umaze kwinjira mu itangazamakuru nyezina ntanguye kuza muri uyu mwuga niyo vyahise yerekane ko neza atawushigikiye hose atamani ntushobora guhengama uri kukorera abaririmbyi b'u Burundi ushobora guhengama twoca tunaguca muri uno mwuga wacu vraiment wihenze twoca tunaguca kabisa nivyo nakunda urumva jewe nabihevye mbonye yuko nazobandanya ndi umufana w'umuntu umwe gusa kandi nawe ntiyadutegeka kumukunda wenyene ndetse kubesha yaravuga neza ati burya mufashe n'abandi bakoze neza mu bashigikire ariko majority urumva aho uburi urakora ko gato ariko ewana ibice nka 90% abari kuri uyu muririmbyi ego kabisa yes koresha umwanya kino gihe novuga ko hagize uruhagarara cyane mu muziki w'u Burundi na cyane ku ruhande rw'abategura ibiteramo abana bariya baravuga ibi abana bariya bakavuga ibi abandi sinabamenyesha makuru bakandika ndetse bagatangaza uko babibona canke ukutagenda neza kwibiriko biraba koresha umwanya nawe wagize ico bivugako uri kuraraba iterambere ry'umuziki uhani wacu ririko rirapfa canke ririko rirabandanya kubera abategura ibiteramo ririko gicwa n'abategura ibiteramo bo mu bisanzwe icyo kintu twihaye burya si gito bro urumva mu bisanzwe twe twarinjiranye kabisa twarinjiranwe twaratewe cyane manije birambabaza cyane sindo muririmbyi kabisa nta mafaranga nshira mu muziki ariko nshiramo ingufu zanje n'impano yanje
ariko birambabaza cyane kubona dufite abaririmbyi bafite amahiti babikora neza urumva nkaza mbona umuririmbyi wo hanze y'igihugu cy'u Burundi araje gukora igiteramo ugasanga akoze igiteramo ca VIP n'umurundi wahatamani kugira akora igiteramo ca VIP ari kibazo urumva cyo bica binyereka yuko mengo baradusuzugura ivyo bikaba bije bisa n'agasuzuguro natwebwe dukora muri iki gisata c'imidagaduro dusuzugurwa mani natwe baradusuzugura cyane badusuzugura gose baratwima agaciro natwe ibaze nko kuja ku kibuga c'indege bakagwa 10,000 mwanya yaraduze beyi watanze mani wahevye umunsi wose ugatana 10,000 n'ivyo 10,000 n'amamega yo gushira ku ivyo bintu uvuye gukora urumva umva baratugaya vraiment baratugaya bakadusuzugura jere nashinze yuko nzosubira kuja ku kibuga c'indege kwakira umurini ndavuye hanze urumva mpawe amafaranga 100,000 kabisa Samire ntayabonye mani nzokwikorera ibiganiro mani hari abapeti benshi nga bafite impano nzofuma telefone mani hari abapeti benshi je nzimaze kugambanira kenshi bambwiye mikiganiro ukoresha umwanya ndumukomeje ndumuririmbi sindirimbi mwingira kuno nofuma cyanda muhamagara ati bro ingo dukore iganiro ariko uyo munsi nkawusiba sinjeyo urumva kandi vyogenda neza abarundi bo mbona yuko ndiko ndazamura impano ndiko ndafasha urumva rero ico kintu n'abaririmbyi sinzi ivyabo nabone barafasha amadecision yabo kandi ni bon najewe nuko mana atari 100,000 sosubira akaje gukirimbira ku kibuga c'indege ngo ngiye kwakira umuntu urimvye avuye hanze ivyo vyabahanye mu gihe tubonye DJ Brian ashitse ngaha mu gihugu akakigwa n'abaririmbyi benshi aho apost nzuvuga ngo ibi bintu je sinzobisubira werekana ifoto yawe n'ubujinga ububwa nenka DJ Brian man oya frère erega je nabonye ko twari mu ruhumyi kinyaje batibi bari bafite imiti man ukaja kugwana man urazi ngene twahonyorana twarahonyorana ugasunikana mbisambaza ikibazo mbize ngiruko ndamwagirwa ukaraba uyo muntu ninde ni Yesu aje man ubu nubwo hoza Diamond aha nubwo hoza Diamond batanyandikiye ati ingo tuvugane bwa buryo bwawe wavuga kuko message yarashitse ndabizi bwa buryo wavuga burahari sinshobora kugenda nubwo bari Diamond uyo nubwo yo bari Wizkid man sinshobora kuva ngaha kabisa nimba promo yanje hari ico imaze mu kuri yo concert bazondonda ariko atacimaze baze birekere bikorera ivyabo nyene kimya ariko nzi neza yuko nabandi dukorana no mwuga nabone batoshobora kugenda kandi kugwanira 10,000 ku kibuga c'indege tukiri mu itegurwa ry'ibiteramo canke kuba bitegura ndavuga ko akenshi murafise umuntu mutunga gatoki muri kino gihe hari umuntu ariko aratungwa gatoki DJ Paulin niko tinya kumuvuga yes oya nari kumushikako DJ Paulin mukavuga ngo waranavuze ngo ujya Sumurundi nemano ujya Umurundi turavye uruko bafise no ngaha novuga ko ari abazungu numva ngo n'abarundi bavukiye ngaha byo bita abarundi ni nk'ije experience ya France kabisa ija ni nka national ya Africa man n'abaje abafaransa barabizi yuko bajya batipa atari abafaransa ariko bamaze kuba abafaransa kubera impano yabo kuko hajya uwogira herere gusa man bo muhanira nico bavuga ati we nturi n'umufaransa urumva utirene cyo gituma DJ Paulin aguma hizanira abo hande mu bindi bihugu abahereza ino ubushakashatsi bwarakozwe twaraheje kubukora se n'umuhindi nyina n'umunyarwandakazi nemani wumva ari n'umurundi n'igisanira cyo Burundi afise kabisa none yaje ngaha mu Burundi gute wofuma basi papa wawe ari umuki mama wawe nka kujya Kevin De Bruyne kabisa ujya mu Kevin De Bruyne mama n'umurundi se n'umubirigi kabisa urumva uyo birapfuma kuko afise yani arafise uruhande gumu barundi urumva ariko DJ Paulin nta gato n'ubwo akora business kandi bijya bikoze yaje gukora business ngaha kubera atari uko akunda Burundi ari uko gusa yishakira abona ariho vyoroshe vuga ati ngaha amataxe sikirenga
ibiki leta nisonga ko cyane ariko mu bindi bihugu mani business nkijya yo abacumukura yes abenshi baravuga ngo DJ Paulin ni mumureke DJ Paulin yibereye muri business kuri wewe nkakoresha umwanya DJ Paulin uwo muhanuriki niki kintu wamubwira mu gihe abarika akorera iyo business mu Burundi bo mu bisanzwe kwanze cyambere hora DJ Paulin je nawe ntitungana man itungana nimba ubona umuntu yandika ku mbuga umenga ariko aramwifatira ariko siko babimeze man tuba turiko turagwanira agateka kacu urumva mu bisanzwe ariko umuntu wese yaba arafimani kintu cyose giserutse umuntu wese arafise ico yo kivugako kiretse injyajya niyo yihorera ariko iri kirafyonda hariya urumva man jewe mu bisanzwe DJ Paulin nakore business ziyo ariko twe turifuza yuko yohereza agaciro frema abarundi bacu frema amplis ari mu gihugu cacu man hari abaririmbyi azana nyene ugatangara ukavuga ati none nk'uyu frema nah ariko hamwe yozana abaririmbyi bakome man hari akuzwe nikamurikwa hamurimbyi usanga ari hiti ku buryo nawe wenyene wisanga wagiye urumva byo biragusha ugasanga wagiye kwera wujujwe urumva kandi hari n'ibintu waravye uravuga ati bon man yaba yafata erega hari ikintu kinini cyatubabaje nubwo atabizi nkijya afishe ya Kivumbi gushira ba Double J na Dramati hariya muri kwe ujya mu pitari waboneka jewe ryari n'ijyambere mbonye ifoto ye ujya mu tepeti ryari ryambere numvise n'izina giwe no kuri kw'Imana nkaza mbona ari hejuru ngo VIP show ngo DJ parakwikirana umuziki wo mu Rwanda cyane gusumbya Burundi man ivyo iyo system yayikoze kuva kera man baburavane bose batarafasiwe yabazanya man ujya mu tipe yarazanye abanyarwanda kenshi ngaha kimya meo burero yarahinyutse karo bizomugora kabisa bizomugora azobazana ariko azotegwa ivyatsi kandi Imana ivyo abantu badahezagiye Imana nico kubihezagira kabisa nje gutuma concert mugwa mutera ivyatsi ati nta ugenda ntagire ugenda bakagenda ariko no munsi ntibagiye baragiye ejo ntibazogenda hirya ejo kandi ntibazogenda erega muri concert mugasha mwerekana namba abantu 10 aba concert ngene yaho kandi ja concert haragiyemwe abantu ariko je abantu bavuye hevrem uraza ama commentaire y'abantu sinzogira iki ariko nagiye mbona bajya abantu bavuye he ega abantu bagenda kwera gushigikira ababarimvyi bacu nabo bo bakabafyonderamo nabone erega mani segenya iteye ihitana vyose kabisa segenya ntiraba oya mani isegenya iteye ntiraba ngo fyete ngo fyoto kabisa ni vutu iravuguta direct ubigwamwo mani nk'ubu wewe uri ahantu baje gufata inkozi z'ikibi mani uyo muntu aje kubafata izo nkozi z'ikibi wewe uri ngaho nubwo abari inshuti yawe arakujaniranye kabisa koresha umwanya reka turekane n'ibi vyitunganywa ry'ibiteramo tugaruke kwanza kurikoresha umwanya kubera byari bigize iminsi bimubako canke bivugwa ijya nino ku mbuga zitandukanye benshi babikwirikiranye kurikoresha umwanya media canke kuri Top TV barabibonye kibazo kijanye n'umwana kijye kintu abenshi barashobora kubifata kandi yoba yari base mwamwe ko murakeye utuntu nyene kugira ngo ama system nyene bijye bintu nibiki my brother ushobora kuduha umuco wowe atahuye iki waravuga ngo ujya mwana yoba ari warandri haravuga amakuru atandukanye kuri ujya mwana ndifuza kutubwira ko kujya mwana wasanze ari warandri byari bimeze gute cyangwa kugira ngo wowe ugire wiyumvire randri ko yoba ari we kimya vyagenze gute my brother ibintu ko babibonye abantu sinorinda kubisubiramo cyane sabarebonye yuko ibuye riserutse ritabaricisha isuka canke hari ama system nyene mu kazi nyene kugira ngo mujishe bo bivana no ku muntu atahuye ibintu kuko ikire mu muntu ukuri k'umuntu kuba kumuvuyemo wenyene ivyo rero si wowe wenyene ushobora kuvyumvira nabandi bo vyiyumvira ariko siko biri kabisa siko biri numukobwa yaje babona ambwira babona yemanga ibintu babona sinibaza yo ma system yo bayavuye kandi ama system je sindigera ndayakoreramo kandi ntayo nigera nkoreramo
cyo tuma tayonzi ntavyo nzi kabisa bisanzwe urya mwana yashatse kunyereka yuko umengo ni warandre randre nawe mu kubyaza umusaruro acavuga acisha mu migani mu nyuma niho nabitawe ndavuga ati ndavuga ati ni showbiz nyene yashatse nyene kwiryohera nahandi nibiri seri ndavyihoza ubu n'amahoro menshi kabisa bijya nta ma showbiz yarari mu film koresha umwanya ukiri muri Wakalayi TV turakubona uko ari ibiganiro bitandukanye akenshi ko bitwa ibiganiro akenshi wasanga bifise vibe zitandukanye abenshi baravyita ngo ni ibiganiro bitagira indero mugabo vyari ibiganiro bimeze neza wasanga birimo vibe y'ubugesera uno munsi nikoresha umwanya ikiganiro cyose akoze mpaka yicaye akenshi akunda ibiganiro abenshi ibiganiro ibikorwa kino gihe basigaye bavita ngo gutera kopi abanyarwanda kurikoresha umwanya tumwiteke kazusubira kutuzanira za systeme za kare canke bigiye yabirahiye mu gihe ari twari dusanzwe tumumenyeyeko canke ari twamumenyeyeko mu bisanzwe man hakora mu mutwe kabisa hakora mu mutwe urumva jewe uko biri kose kabisa ndazi ivy'abantu bakunda kabisa ndazi ivy'abantu bakunda rero abawe bavuga ngo nabawe gusa kabisa abawe nabawe naho baja nubwo bigenda gute naho baja urumva rero navuga yuko ikiri muri jewe kindimwo naho kiraja kandi naho kizoja urumva niba bivyifuza bijya nta kibazo nzobikora urumva je nkorera ku vyumviro vy'abantu bari ko baradukurikirana ko nibo ba boss bacu urumva rero ico bazifuza nico nzokora ico bazifuza nico nzokora ariko nibareke kwanza na jewe manze nkorera umuntu yani nkorere ivyumviro vyanje kwanza hama bazoma ivyumviro vyabo rero babonye ukungene ibintu ko na jewe ndabona ibintu ingene bimeze vuga ati ageze ko ngira uko arageze ko ngira uko urumva mani je ndi créateur je suis le créateur kandi nije mu presenter wa mbere mu Burundi nzi kubaza ibibazo kabisa gusubira abandi bose nta numu presenter numwe ndetse n'abamenyesha makuru bakora ku maradi nta numwe asumbya kubaza ibibazo kabisa ninaje mu créateur nta muntu numwe asumbya gukrea ibintu by'ibiganiro ibintu kusavuga ngo ukora kuri cyo nyene ati akoresha umwanya ari karitapa ari kariyemera ndirata nyene kabisa none utirase kabisa uraza abantu birirwa bantuka kabisa ndabirase kore numwe muntu ndabirase ko nije mumenyesha makuru wa mbere n'ubu post nzari uzubana ego bakantuka ngo koresha ita ego ndarikoresha nyako ndarikunda kandi ndarinwa n'ubu duheze ngace nja kurino kabisa urumva rero jewe nije mu presenter wa mbere nzi kubaza ibibazo neza cyane kandi je nzi kandi nije mu presenter wa mbere mbegwa bro kabisa ubegwa mu gihe twari dusanzwe tuzi ko koresha umwanya yambara impuzu za demire aho ni mu gihe wari uri muri waka bafata ko nambari za demire ariko ntibari bazi jewe man behind yanje uzobaze nimbarandri muvugana uzomaza ati koresha umwanya behind hariya yarameze gute man ibi bintu twambara ubu mubona umengo turaberewe ibi jesi navyambara wamengo ndimbwa man je narambara kweri kabisa ukavuga ati safi apana ibusanga ufise gapira kamwe keza kamwe gusa wasanga nimba ari nk'iyi ari nziza wasanga afise nka zine z'amakurera atandukanye urumva amakepi kwanza nuba amashapara cyuzuye mu nzu urumva ibirato je nabafise ibirato bigiye bitandukanye bro jewe mu bisanzwe hari abantu banyitiranya man hari abantu banyitiranya je burya sindi muto cyane je sindi muto cyane haje ufite nk'imyaka ingana imyaka afise ni si myinshi cyane ariko si mike ndarambiye kuri inosi urumva kandi mfite umuryango kabisa rero abantu banyitiranya mani cyari ibintu binteri hari abantu banterisha vu bro abantu banterisha vu jewe hari giye mpora niyumvira ati none vraiment ukabona umuntu aragututse aragufashe nabi uje kurana profile yiwe ni zazindi zo mu myumbati yimereye uku ya man gwagwa mapipa ariko aragutuka abandi bantu rero bakajajinga umuntu bakaja hiyo bakagira umuntu amajaruzi bakagira iki nibiki man cyo ujya sinde umuntu muto cyane bashatse bonyitondera
bakampa umwanya je sindi muto vraiment sindi muto wewe araba presenter nga mu Burundi zibabana n'abagore bro nganomba wapi kweli kiretse sigaye ni ma system abamenyesha makuru ngira ngo nabone ntiba ariko jewe none iki cimbe caje gute canke wamutwaye kera utaraba mu presenter sinari bwabo mu presenter kabisa urumva cyumviro nyine ntabonye ko ngeze umugore man gitse umugore ibintu byo kujya abana tukavyihoza avuga ati oya tureke kujya abana vraiment urumva tureke kujya abana tubaka umuryango urumva man bisanzwe je burya ndakunda umuntu yitaho ibikorwa vyiwe ce kweri numiwe kubona mbwiye ko tuva mu rumonge man nukuri ku Imana urabona iki kiganiro dukoranye nzogufasha kweri partage ndabe yuko corabwa cogenda neza kubera mani iyi ni ufise bidi irenze iteye ubwoba cyane urumva ufise bidi sana urumva rero tera imbere kandi Imana izogufasha bizogenda neza fresh hagiterambere rya koresha umwanya ryo bajyaduze gute ko batavyibuka canke ko batabizi koresha umwanya nabaha abantu ashimira mu iterambere ryiwe abafana kuko niki kinyamakuru canje abafana nibo batumye kibaho man abafana nibo ama message banyandikira n'ama commentaire bagira nivi vyampaye intege ati abantu burya no bandanya vyogenda neza no bandanya bo jembo nabaraha kweri baraha urumva nibo abafana nibo noshimira tu ego dusa n'abarangiza ikiganiro turi mu mpera z'umwaka koresha umwanya mu ntango z'umwaka tumwitege mu yindi shusho mbona no mwuga nyene canke tumwitege gute kuri no mwuga kuko kano kazi asanzwe akora ndakwibira ibanga dushaka ndakwibira ibanga yirindimo ndariguhe gusa kambo kawe nyane wowe bikoze oya mani nibagume gusa hafi nibagume hafi ibintu bazo oya mani abaririmbyi nibuze ubona ngo kigiteramo ngo ndawasha ngo ndabica ngo ize kuraba mani je shobora kwiparatura nuko ngo bizogenda uko je abanzi baranzi mani abanzi baranzi ubushobozi bwanje barabuzi urumva ico nzi ico nuko ingabirano ndayifise man ingabirano ndayifise na créateur je suis le créateur man premier créateur man nije kabisa reka tubigarukirize ngagusa bamenye yuko jewe muri uno mwaka uko umwaka uheze ukugiye jewe inshingano zanje ni zibiri inshingano ya mbere nukuraba ati mu rugo rwanje bimeze gute inshingano ya kabiri naka kazi kuko akazi je ni kansombera umuryango kuko akazi ejo nejo ndashobora kuvuga ati stop toka koresha umwanya muri seri koresha umwanya reka nakwifuriza kuzororanirwa mu mwaka utangura uzo kubera umwaka mwiza umwaka w'amata n'ubuki umwaka wo gutera imbere mu bikorwa vyawe kabisa urakoze cyane kabisa dusa n'abarangiza ikiganiro akira bitano bibike neza ni 5000 ni 5000 ibihumbi bitanu kabisa kandi aho no kwisoba mvuko nkasanga rero bitanu wayampaye kimyaki sezera abantu ega abantu bo mu rumonge ni atari mani jewe si mu bisanzwe mani je si nibanda ku ma presentation ama sortie ikiganiro ngo oya man vabi ikiganiro umuntu kwanza hari umani urazi ko je ndyoshe kabisa cenda ryoshe Chinda ryoshe mani je nta muntu ashobora kuraba ikiganiro canje atangura kuryoherwa akimbona gusa nibisaba yuko nsimba je mu kirere oya mani umuntu je akimbona gusa cyumva ryohewe ko je abantu benshi barankunda barazineza yuko meze bien meze neza cyane urumva ariko rero iboro umbwiye ngo akira bitanu ewa mu rumonge ni hatari apari yuko mugira ibigazi byinshi mwenga amavuta menshi naka ninganga kweli nabonye umengo ni kimya kabisa twarangije ngira kweli thanks sana reka ndagushimira nawe waheve ivyo urimo urabana natwe ndakwibisa ko ari kumwe na Ardo Promoter aka Bamashumisa connaissez alias Noir Africain enfin Noir ambassadeur muhuza ndabidanore